Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba byizeho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, hakaba ari amakuru cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politiki niho tugiye gutangurira amakuru yacu, na cyane tuze kurabira hamwe kuri ko biravugwa ngaha muri presidence yo ngaha y'u Burundi, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibintu vyamaze kumukomerana. Bamwe mu bagenerali barahiye bararengwa bavuga ko Ndayishimiye kuri ubu batakimushaka muri presidence. Uti imvo n'imvano nta yindi turaza kubashikiriza kuri iyo bw'idoniro byose, turaza kubaza amasoko yacu yadukoreye amatohoza ku vyari ko bibera ngaha Igitega nyuma yuko ngo hakozwe inama yo mu Kinyegero, kandi ikaba yakozwe na bamwe mu bagenerali na cyane mu bihangange vya CNDD-FDD. Abo nta bandi nabari mwirage rya Petero Nkurunziza, abo bose bariko barashaka kwikura ko Petero President Evariste Ndayishimiye. Turaza kandi no kunyarukira ko biriko biravugwa na cyane ku nkuru iriko iravuga ko hoba hari impinduka zikomeye zibaye mw'iri joro, ariko kandi cyane umugenerali akaba ari gutangaje ko kuri ubu ngubu yamaze kwikura ku butegetsi bwa Ndayishimiye, mu gihe Perezida Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari ku ruho rw'amazi isaha n'isaha. Bashobora kumumerera nabi cyangwa se bashobora kumukorera ibyo bashatse byose bivanye nuko ngo arambiranye ku butegetsi. Ndayishimiye amaze iminsi atangaza ko atamerewe neza na cyane ko biriko birakorwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihangange vya CNDD-FDD vyose vyarahagurutse bihagarara amagabo, bitangaza ko bitagishaka Ndayishimiye muri presidence cyangwa se mu burongozi bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi ibyo byose biriko birakorwa n'abari muri Conseil de Sage, aribo bavuga ko batifuza kubona Ndayishimiye akitwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi, kandi ngo ivyo bamutegetse gukora byose vyaramunaniye, ngo bigaragara ko atakigomba kuvuga ko ari umutegetsi cyangwa se ari umukuru w'igihugu, ngo kuko atakintu na kimwe ashoboye mu butegetsi bw'u Burundi, kuko bamwagiriza ibintu byinshi bitandukanye nk'ibibazo byose bihanze u Burundi. Bavuga ko byose biterwa na Perezida Ndayishimiye, umugenerali ukomakomeye cyangwa se ukomeye mu butegetsi bw'u Burundi. Kuri ubu kuri radio y'igihugu atangaje amajambo ateye ubwoba, yitangarije ko kuri ubu ngubu agira yibere perezida mushasha w'igihugu, mu gihe kandi Prime Niyongabo ibyo byose ari ubyihishe nyuma, ndetse na bya bisongerezi byose byo mu butegetsi bwa CNDD-FDD biba biri inyuma y'abashaka guheruka ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo uravye kandi Ndayishimiye agishika ku butegetsi ntabwo yigeze na rimwe akundwa, kuko na cyane yasanze hari bamwe bari mwirage rya Petero Nkurunziza, kandi bakaba baramwagiriza ko ari we yagandaguye Petero Nkurunziza kugira ngo abashe gutwara igihugu mu mwidegemvyo. Ivyo rero byose bituma Ndayishimiye bamugirisha vu ntangere ku butegetsi bwe, bakanavuga ko ndetse atazokwigira hema cyangwa se atazokwigira agira amahoro mu gihe bino bihangange na cyane biri muri mu Conseil de Sage ndetse n'ibiri mwirage rya Petero Nkurunziza vyose ari Somambike ba Prime Niyongabo ndetse na Gervais Ndirakobuca, atari nabo bonyine kandi na Geras Ndabirabe. Aba bose n'abakinagizwa biwe, ivyo batumye vyose bamushikanira. Abakora mu iperereza bose bashikiriza Prime Niyongabo, muramuzi kari we uramuswe igisirikare cy'u Burundi. Uyu rero isaha n'isaha ni washobora kuzoba yazosamburira ko Ndayishimiye. Ariko hari n'ibindi bihangange bidakunda kuvugwa cyane, na cyane ibikorana na perezida na Prime Niyongabo, ndetse ibingibi ni navyo bishobora kuzafata ingingo yo gukombora Ndayishimiye, kuko ubona ko Ndayishimiye kuri ubu ngubu atabona naho yasaba amazi. Abamushaka ni benshi, abashaka kumuha isumu, abagira bate bose bariko baramucira hasi hejuru kugira ngo bazamukureko cyangwa se bazamucisha umutwe. Ariko kandi umugenerali mw'iri joro niwe utangaje ko kuri ubu ngubu ngo niba vyamaze kunanirana ko abandi bagenerali cyangwa se ubutegetsi bwa Ndayishimiye butembagazwa, ngo we ubwiwe yifatiye ingingo yuko agomba kumukura ku butegetsi, nk'uko tubishikirijwe n'amakuru duhawe n'amasoko yacu. Ibi bitangajwe kuri radio y'igihugu
bikaba bimenyesheje ko rero ko ubu Ndayishimiye yoba yamaze gukurwa ku butegetsi n'ivyo bihangange bikomakomeye mu butegetsi buri ku butegetsi, ariko kandi abari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu bariko baratamba ku bimaze gushikira Ndayishimiye kuri ubu ngubu, ndetse bakanavuga ko bibaye vyiza yaca ajanwa mw'ibohero ngo nawe akaryozwa ivyo yakoreye abandi banyepolitike bakomakomeye, abo bavugamo nka Hussein Rajabo ngo kungene yapfunzwe azira ubusa, hakazamo na Arenga mu Bunyoni bamwagirije ibintu byinshi bitandukanye, nubwo hari na benshi bakivuga ko n'ubundi nubwo Arenga mu Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo we yakoze amabi atagira izina, ariko kandi bakanavuga ko nubwo yakoze amabi atagira izina Murantunga yagombaga kugirirwa ikigongwe, ariko Ndayishimiye ngo atahigongwe yamugiriye, buryo rero nawe bivanye n'ivyo yakoreye abanyagihugu ndetse no kuntu yishe igihugu, ngo nawe bakaba bamuciriye umunyoro wo gufunga ubuzima bwiwe bwose cyangwa se umunyoro wo guherayo, kandi ivyo navyo akazabiryozwa ndetse akanabazwa no kungene yamaze itunga ry'igihugu. Ivyo vyose nivyo Ndayishimiye kuri ubu ariko aragirizwa, ariko nanone na cane iyo uravye ibiriko bibera mu butegetsi bw'u Burundi ubona ko bifitemo ba macoco, ndetse harimo n'abashaka kugambanira Perezida Ndayishimiye, nubwo ariko nawe atoroshe, ndetse anavuga ko isaha n'isaha ashobora kuzobikura ko bivanye n'uko Ndayishimiye nawe ari igihangange, ariko nyine ntibizamworohera kuko abamugwanya ari benshi cane. Kurwanya Ndayishimiye rero kuba Ndayishimiye yarwanya ubutegetsi ari wenyene nta kintu vyomufasha, kuko abamurwaniriza ari benshi na cane murabizi ko ibihangange biri mu butegetsi bw'u Burundi ari byinshi cane, nk'abakora muri Conseil de Sage, aba bose barwanya Ndayishimiye kuko ngo ari we yamaze itunga ry'igihugu, nk'uko n'amasoko ndetse n'umumenyesha makuru vyandikwa bigaragaza. Murabizi ko Ndayishimiye bamwagiriza ko akoresha amahera menshi mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ibi vyose rero birashavuza cane abarundi ndetse n'abanyepolitiki na cane bakavuga ko kuba Ndayishimiye akora ibi vyose ngo bidashemeye, ahubwo nawe yakagombye kuba ariko ameze nk'abandi banyagihugu, ariko we ngo siko bimumereye, kuko wewe ngo ameze neza cane, ndetse n'ingingo zose zifatwa ngo aba birabira hirya ari ntibindona. Hari amakuru kandi turiko turakura mu kinyegero na cane tugira tubasangize, ni inkuru yanditswe na Pacifique Ninahazwe. Uyu muramuzi ku mbuga ngurukana bumenyi, yama yanditse mu bimenyesha makuru bitandukanye, arashira inkuru ahabona na cane agaragaza ukuntu ibintu vyifashe mu butegetsi bwa CNDD-FDD muri politiki ya Ndayishimiye ndetse n'abakinagizwa be. Akaba rero yadusangije inkuru ijanye no kungene ibintu vyoba bihagaze ngaha mu Burundi, tukaza kwibashikiriza mu buryo bw'idonido. Ico musabwa gusa no gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tuze turabana mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri no chaîne yanyu ari no yacu ya Isanga TV, chaîne iba iriko irabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba biriko birakorerwa amatohoza mu hirya n'ino hatandukanye. Ico ndagusaba gusa no gufyonda suivre kugira ngo ugafyonda suivre ndetse na s'abonner kugira ngo uze urabasha kuba uwa mbere kubona amakuru umwanya n'umwanya. Urabikurikira kuri ino chaîne yanyu ari nayo yacu nyine ya Isanga TV. Ico weho usabwa gusa ni ukudukurikira umwanya n'umwanya, maze tukabandanya tubigushikiriza amakuru yose uko aba adushikiye. Reka rero tunyarukire ku makuru twashikirizwaga na Pacifique Ninahazwe na cane mu vyo yaduteguriye. Hari inkuru twabonye yari yanditse igerukana cane ku buzima bwa politiki y'u Burundi, yariye tugira ngo tubagaragarize umatohoza y'ukungene ibintu vyoba bihagaze ndetse n'ibiriko birajya mbere kuri iyi sana cane kuri uyu mugoroba. N'amakuru menshi aba yiriwe avugwa ijya nino tugira tubashikiriza, ariko ico musabwa gusa ni ukudukurikira uko tuba turi kumwe, tukabandanya tubashikiriza amakuru yose ku buryo bw'idonido. Reka simbuke rero ndabe ku mbuga ngurukana bumenyi na cane ndabe ku nkuru ziba ziriwe zivugwa ijya nino, ariko tukagaruka ku vyavuzwe mu banyapolitike na cane twarabira hamwe ku vyavuzwe n'uyu muhinga yandika ku mbuga ngurukana bumenyi ariwe Pacifique Ninahazwe, tukaza kurabira hamwe ivyo yashikirije kuri uyu mugoroba. Byose tukabibashikiriza ku buryo bw'idonido, ntimurambirwe cyangwa se ngo mujye kure y'imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka dusimbuke turabire hamwe ku nkuru yijanye n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arenga mu Bunyoni.
ariko vyari bimaze iminsi bivuga ko General Arenguiyome Bunyoni ngo yoba yararekuwe kandi ngo yarekuwe burundu ngo adashobora kuzosubira mu gasho, ariko kandi Pacifique Ninahazwe yadukoreye amatohoza bivuga ko rero yagaragaje ko uyu Arenguiyome Bunyoni yasohowe ibohero kandi akaba agomba kurekurwa vy'agateganyo. Amasoko atandukanye aremeza ko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arenguiyome Bunyoni be n'umusirikare Colonel Michel Kazungu barekuwe vy'agateganyo kugira ngo baje kwivuriza iwabo. General Arenguiyome Bunyoni yafunzwe mu mwaka wa 2023 mu vyaha yahavuye yagira, hakaba harimo umugambi wo gutembagaza no kwica Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje amangete. Colonel Michel Kazungu we ngo yafunzwe mu mwaka wa 2015 yagirijwe ko ari mu bagerageje gutembagaza Petero Nkurunziza kwa 13 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015. Abo bose rero uko ari babiri bari barangamiwe rwose, bari babangamiwe n'indwara ku buryo budasanzwe. Izaha 8 zirenga niho General Arenguiyome Bunyoni yava Igitega. Abapolisi bahora bamucunze bariruhutsa bavuga ko nabo bari barushe bikomeye. Ni vyiza ko zino ntwazangabo zibiri zirekuwe kugira ngo zije kwivuza, ariko kandi vyabaye vyiza kurusha hamwe aba basangiye n'amadosiye bose baca barekurwa vy'agateganyo. Yoba ari intambwe nziza narirya nabo nyene ngo harimo abo amagara atameze neza. Ivyo nivyo uyu Pacifique Ninahazwe yari yadutohoreje cyangwa se yari yadukoreye amatohoza ko bari bariko baribaza bavuga ko ngo uyu Arenguiyome Bunyoni yoba yarekuwe mu vya burundu. No kuvuga ko yarekuwe vy'agateganyo n'ubundi ashobora kuzongera agasubizwa mwibohero isa n'isa nyuma mu gihe yaba amaze kwivuza. Ari nandi makuru menshi rero abatandukanye yari wavuga ku mbuga nkoranyambaga bumenyi zitandukanye. Yose rero tukaba twabashe kuyabatohoreza nko yajanye n'umutekano. Hari amakuru adushikiye yo mu Kinyegero avuga ko hari mu migwi yitwaje ibigwanisho yoba yajabutse mu ncamba rya Kimeza rya Kibira, ndetse kuri umutekano ukaba utifashe neza. Uko byifashe rero hari abajabutse bamaze gushika mu Kibira, ariko kandi amatwi adusumira avuga ko zoba ari zimwe mu ngabo zo mu gwitwaje ibigwanisho wa Red Tabara zoba zamaje gusika mu ishyamba Kimeza rya Kibira. Bityo rero ingabo z'u Burundi zirahagarare magabo kuko ibintu bitifashe neza, umutekano ushobora gutosekara isaha n'isaha. Bikaba rero bishikirijwe n'abajejwe umutekano cyane mu gisirikare cy'u Burundi, babwira ko abanyagihugu bagomba kwicungera ndetse bakanatanga amakuru bikwiye, bakabarira abajejwe umutekano uko bimeze, ndetse bakanatanga amakuru aho baba babonye umuntu udasanzwe ariko arakorera muri ivyo bice bitandukanye bo barimo. Rero mashimire mwese muri kubona natwe mukuru n'ibiganiro ko turashikiriza kuri no saa dusozenga, tuzosubira n'undi makuru araza kuba agezweko.